Ndabahaye mwiriwe kaze mu makuru atekanye kw'ikirere kizoba kimeze kuri wa kane igenekerezo rya mbere ruhuhuma mwaka wa 2024 mu gitondo hitezwe imvura mu ntara za Cibitoke, Bubanza, Kayanza, Muramvya, Mwaro, Bururi hamwe na Makamba. Haritezwe kandi ikirere kirimo ibicu vyinshi mu ntara za Rumonge, Gitega, Karusi, Ngozi, Ruyigi hamwe na Rutana. Mu zindi ntara hakaba hitezweyo ikirere kirimo izuba n'ibicu bike. Ahazoba hakanye kurusha handi ni mu ntara ya Muramvya aho ipimo bizoba biri kuri dogere Celsius 14. Ku muhingamo hitezwe imvura mu ntara zose z'igihugu cacu. Iyo mvura ikazoba yumvikanamwo imituragaro mu ntara za Cankuzo, Ruyigi hamwe na Rutana. Ahazoranga ubushuhe kurusha handi ni mu ntara ya Cibitoke aho ipimo bizoba biri kuri dogere Celsius 28. Ejo izuba rizoseruka igihe cy'isaha 12:08 zo mu gitondo rirenge igihe cy'isaha 12:24 zo ku mugoroba. Amakuru atekanye ikirere agarukiye ngaha mwateguwe n'ikigo ca Ijebu kijejwe ivy'ibirere na Nadia Ndayizenje na yabashikirije mwakoze kuyakurikira.